Reka nongere mbasuze kandi mbifuriza ibi byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho kuri M247 TV. Nizera neza ko mukomeza kugenda mugubwa neza na makuru ni breaking news tugezeho muri aka kanya. Ikipe ya APR FC rero ikaba imaze gukora impanuka gusa kubw'amahirwe biravugwa yuko nta muntu umwe wigeze ukomereka cyangwa se ngaba yayitakarizamo ubuzima. Ikaba ikoreye impanuka mu gace ka Shyorongi aho isanzwe inafite n'ikibuga rero isanzwe ikoreraho imyitozo. Nakubwira ko rero iyi kipe ya PFC irisaganya ribayeho mu gihe ikomeje urugendo rwo kuba yatwara igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro. Kugeza ubu ngubu ikaba iyoboye urutonde rwa shampiyona, ikaba ikurikiwe n'ikipe ya Kiyovu Sport, navuga ko harimo difference y'inota rimwe. Hanyuma mu gikombe cy'amahoro naho ikaba ikomeje kugenda yitwara neza, ikaba ifite amahirwe yuko yatwara igikombe cya shampiyona cyangwa se ikaba yatwara n'igikombe cy'amahoro, byose kimwe birashoboka. Hanyuma tubifurize rero gukomeza kugira ibihe byiza. Ubwo rero igisigaye ni ugukomeza guhatana bakareba ko babasha kwegukana kimwe muri ibyo bikombe, cyane ko ari cyo abakunzi bayo bayifuzaho. Mu makuru yandi akomeje kugenda avuga igisirikare cy'u Burundi cyemeje ko hari abasirikare bacyo bishwe ndetse n'ababuriye mu gihugu cya Somalia nk'uko kimaze kugenda kibitangaza. Igisirikare cy'u Burundi cyemeje ko hari abasirikare bacyo biciwe muri Somalia, abandi baburirwa irengero nyuma y'igitero cy'iterabwoba umutwe wa Al-Shabaab uheruka kugaba ku birindiro by'ingabo z'umuryango wa Afurika ziri kugarura amahoro muri Somalia. Barimo muri Somalia bitabye Imana rero nyuma y'igitero inyeshyamba zo umutwe wa Al-Shabaab zagabye ku birindiro byabo. Iki gitero cyagabwe mu rukerera rwo kuri wa kabiri tariki ya 3 Gicurasi mu gace ka Middle Shebebe ko mu majyepfo ashyira burengerazuba bw'umurwa mukuru wa Somalia Mogadishu. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yatangaje ko muri kiriya gitero hari abasirikare bapfuye, abakomeretse ndetse baburiwe irengero. Colonel Biyereke ntiyigeze atangaza umubare nyirizina w'abasirikare baba bariciwe muri kiriya gitero cyangwa se abagikomerekeyemo. Perezida Evariste Ndayishimiye mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa Twitter kuri wa gatatu yavuze ko atabona amagambo asobanura buryo ki yamaganye yivuye inyuma kiriya gitero, gusa ashimangira ko Afurika yatakaje abakobwa n'abahungu ku rubuga rw'intambara. Perezida Ndayishimiye nawe yirinze gutangaza umubare w'abasirikare bishwe. Icyakora cyo bamwe mu basirikare b'u Burundi bavuganye ibiro ntaramakuru bya France AFP yavuze ko hari bagenzi be babarirwa muri 30 bishwe, 22 barakomereka n'abandi benshi ngo bagiye baburirwa irengero. Al-Shabaab yo yatangaje ko yishe abasirikare 173 naho abandi benshi ngo itatangaje umubare, ivuga ko yabafashe ubugwate. Leta ya Somalia n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bamaganiye kuri kiriya gitero cy'iterabwoba. Kuri wa kabiri isi yose irizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi n'umuco UNESCO rivuga ko uyu munsi ari wo gushyigikira ibinyamakuru byibasirwa bikabuzwa gutangaza amakuru, kandi ko ari umunsi wo kwibuka abanyamakuru bishwe bari ku kazi. Mu Burundi baba abanyagihugu baba n'abanyamwuga ubwabo bemeza ko ubwigenge bwo gutangaza amakuru bwasubiye inyuma cyane. Ijwi ry'Amerika avuganye n'umwe mu banyamakuru bahunze Burundi mu mwaka wa 2015, Bob Rugurika, yari umuyobozi wa Radio Publique Africaine RPA, yatangiye avuga ku ngorane yahuraga nazo nk'umunyamakuru mu Burundi. Eje mu Burundi nk'uko mubizi narumenyesha amakuru w'ikinyamakuru cigenga, hama narakorera cyane mu bijanye no gutohoza icyo bita journalisme d'investigation. Hanini nico gikorwa nakora. Hanyuma ingorane nyamukuru jewe ubwanje nahura nazo kandi n'abamenyesha amakuru bandi arizo zibashikira, nuko ubutegetsi buhari mu Burundi bwa CNDD-FDD kuva mu 2005 ubutegetsi bwavuye mu ishamba bwahora mu kugwana, rero ntibutahura neza igikorwa cy'abamenyesha amakuru, ntibwemera umuntu ashobora kuvuga ibintu budashatse. Je rero nk'umumenyesha amakuru nakora cyane by'amatohoza, nama ndiko ndagira amatohoza ku bwicanyi buba, kandi ubwicanyi bwakorwa n'inzego za leta, ubusuma bukorwa n'abategetsi. Wasanga rero jewe nama mu nduru n'ingorane n'ubwo butegetsi baranamfunze. Rero nibaza ko barahakwa kunyica kenshi. Ingorane nyamukuru duhura nazo nuko ubutegetsi budatahura igikorwa cy'abamenyesha amakuru. None ubwisanzure bw'itangazamakuru bwifashe gute mu Burundi muri iki gihe? Mu Burundi umuntu ashatse kuvugisha ukuri by'ukuri
nta byisanzure bw'ibimenyeshamakuru buhari. Ibyo birazwi kuko uretse ko Uburundi buri mu njyana za politike n'umutekano muke kuva mu 2015 umugambi uri ku butegetsi uhaye ikiringo cya gatatu mwisi Perezida Petero Nkurunziza, harabaye injyana za politike n'umutekano muke, abantu barahaguruka bariyamiriza ikiringo cya Nkurunziza, hari abasirikare bahagurutse barashaka guhirika Nkurunziza kugira ntagire icyo kiringo cya gatatu aho nyanze bwiriza shingiro. Abantu rero Nkurunziza n'umugambi wiwe bace bagomora inzego z'umutekano, igipolisi hamwe n'umugwi w'inkorabara w'imbonera kure, baraja mu bantu barica, bararondera abamenyeshamakuru kubica. Abamenyeshamakuru barenga 107 barahunze. Uno munsi ubutegetsi nibwo bwici Burundi. Rero abamenyeshamakuru bariyo barabitubwira ko nta bwisanzure bafise bwo gukora kuko baratinya kwica. Uracyakora akazi k'itangazamakuru, niba ugakora se n'icyo ukora kugira ngo amakuru areba igihugu cyawe atangazwe? Ego nababwiye yuko kuva mu njyane z'2015 Burundi bwinjiyemwo abamenyeshamakuru barenga 100 barahunze bagomba kwicwa. Hariho abishwe mu Burundi, abamenyeshamakuru 3 barishwe, umwe yicanwa n'umuryango wiwe, abana 4 n'umugore. Hari umumenyeshamakuru wa RPA yapfuye yitwa Nestori, hari umumenyeshamakuru yitwa Jean Bigirimana twarabuze irengero ryiwe haraje imyaka 6. Twarashinze amaradiyo akora nivyo, kandi abatari bake barashima igikorwa dukora. Hanini rero tubandanya dukora, kandi twarasubiye kubwira abarundi n'amakungu ibiriko birabi Burundi. Novuga yuko abantu basubiye kubona yuko ni twebwe n'uno munsi tubwira abarundi n'amakungu ibiriko birabera mu Burundi. Urumva turafise amaradiyo akora, les médias en exil, kandi turafise n'abantu bamwe bari bemeye kudufasha, uretse yuko hari ingorane z'uburyo. Abo bamenyeshamakuru bari mu buhungiro dukorera mu bibazo bikomeye, kandi tutaravye nabi turashobora kuzokugara, kandi Burundi bwo babuhonze buzoja no mu bihe bidasanzwe, kuko n'ubu urabona ko ibintu bidasanzwe. Nihe impanuro waha abanyamakuru bakorera mu Burundi? Nihe impanuro waha leta y'u Burundi? Impanuro noha leta y'u Burundi niho nohera, no bamenyesha yuko bakwiye kujya umutima amenyo, bagatahura ko igikorwa cy'abamenyeshamakuru ni igikorwa nkoramutima mu bijanye no guteza imbere igihugu, cyane cyane muri ivyo bintu vya demokrasi, muri ivyo bintu byo kwigisha abanyagihugu ingene bakwiye kwigenza, ivyo bakwiye guharanira. Ni ikintu gikomeye. Urazi ko mu bihugu biteye imbere umwuga wo kumenyesha amakuru ni kimwe mu nkingi za demokrasi n'iterambere. Rero mpanura leta ko ivyo bitahura. Iyo umuntu avuze ibitagenda neza, iyo umuntu yerekanye amabi akorwa, ntaba ari umwansi w'igihugu, ahubwo aba ariko afasha ubutegetsi kugira butware neza. Ivyo rero ntibavyumva. Ikindi nobwira abamenyeshamakuru bakorera mu Burundi nuko bogerageza kujya umutima amenyo. Turazi ko bitoroshe, ariko bagerageze baze barakora uko babishoboye, bagerageze kugira uwo mwuga tuwuharanire, kuko umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi usa n'uri kuragenda akagirire, kandi bizomera nabi cyane. Iyi nkuru kimwe n'izindi zerekeranye n'umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru mu bihugu bitandukanye bya Afurika murayisanga ku rubuga rukuru rw'ijwi ry'Amerika wa eshatu @voanews.com no kuri wa eshatu @radio@voa.com no kuri Facebook. Mu Burundi kandi umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta. Bagaragaje izo mpungenge kuri wa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo. Ni inkuru ijwi ry'Amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika banitavye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu. Bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi usigaye ntica ntikize. Bafite ico basaba leta y'u Burundi. Murabona ibintu biduga ku munsi mu masoko, eka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi mu gihe n'umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi. Naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega bizohaba bigenda tuze muzogenda gute. Turasaba yuko ubutegetsi bwogerageza bwaraba imyitwarire abakozi bafise, hanyuma bagaheza bakabateza imbere. Muri no minsi ubuzima busigaye buzimvye, ibintu byaraduze, ariko agashahara ntikahindutse.
nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga saba yuko leta yoraba ko agashahara